Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru tuzagaruka niko yariko aravugwa ku kwahoze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni ku vyamushikiye mw'iwerero rikuru rya Gitega ndetse n'ivyashikiriye umukobwa wiwe ubwo yari agiye kumugemurira. Ni mu gihe bamwe bavuga ngo Bunyoni agomba kubera icigwa bakomeye, maze umwe wese akibuka ko ejo hiwe atahazi, ngo bukuru burahenda cane kandi burahera. Ibohero ryaragenewe bose, ngo nitwubahe abariho, ivyabo vyose bikorwe hisunzwe amategeko. Muti kuki dutanguje aya majambo? Vyose muraza kuvyumviriza neza muri ano makuru ku buryo burambuye. Ni mu gihe umukobwa wa Bunyoni yakorewe ibintu bimaramaje cyane. Umukobwa wa General Bunyoni yarayasabwe gukora impuzu zose imbere y'abapolisi kugira yemererwe kugemurira se. Uyu ni Joy Akimana, benshi bita Joy Bunyoni. Turaza kubigaruka ko tuze no kugaruka kandi kukungene hari ko haravugwa intumbero zo kugira nabi General Bunyoni aho ari mwibohero rya Gitega. Vyose turaza kubigaruka ko. Reka dutangure kuri Joy Akimana, benshi bita Joy Bunyoni. Uyu ni imfura General Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi, ubu akaba apfungiwe mw'iborero rikuru rya Gitega mu cumba apfungiwemwo wenyene kandi gicunzwe bidasanzwe. General Bunyoni ari kureba kwakira umukenyezi wiwe n'abana biwe gusa, ubundi baraza kumuraba bakabanza gusakwa n'abapolisi, hanyuma bakabona kumushikira bakanamugemurira imfungurwa. Iyo bagiye rero muri ico cumba Bunyoni apfungiwemwo, bano baryango biwe baherekezwa n'abapolisi babiri bakicara imbere yabo kugira bakurikire ibiyagwa vyose kandi bacunge ivyo Bunyoni yoshobora guhabwa. Ivyo umuryango wari warabimenyereye rero nta kibazo vyari binawuteye. Ejo haheze rero kwigenekerezo ya 2022 Rusama uyu mwaka w'2024 Joy Akimana yaragemuriye se mw'iborero rikuru rya Gitega nk'uko vyahora, ariko icamutangaje nuko abapolisi bamutegetse ko ategerezwa gukura impuzu zose harimo n'agahuzu ko munsi bakazisaka, hanyuma nawe nyene bakamusaka ataco yambaye, maze bakabona kumuherekeza mu cumba General Bunyoni apfungiwemwo. Joy Akimana yarumiwe yumvise ivyo bintu, aje yitura urongo y'abapolisi nawe nyene ashimangira ya majambo. Joy Akimana yahamagaye umuyobozi w'ibohero nawe nyene ati utemeye ivyo bagusavye shaka usubira inyuma. Joy Akimana arabagumukana ko bariko bamusaba ibintu bidakorwa, uruhagarara ruraduka kugezaho n'umukuru w'igipolisi mu ntara Gitega yahishikiye, nawe nyene avuga vya bindi nyene yongera ko itegeko ryavuye hejuru. Uyu mukobwa wa Bunyoni Joy Akimana yararondeye umushingwamanza wa General Bunyoni, uyu nawe arondera abatwara CNUDH bene umushikiriza amanza kizigenza wa Republika arababura. Vyakabaye kera rero Joy Bunyoni yahisemo gusubira inyuma aratahana ivyo yaragemuye. Hari yavugwa kandi ntumbero ngo zoba zihari zo kugirira nabi uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere General Bunyoni. Hagati aho bamwe mu begereye General Bunyoni baravuga ko hariho amakuru adahumuriza ameze nk'ibihuha baza bararonka. Amwe muri ayo makuru akavuga ko hari intumbero yo kunaniza umuryango wa Bunyoni ntusubire kumugemurira, maze Bunyoni atangure gutuma hanze abamugurira ivyo akeneye. Abatanga ayo makuru bakavuga ko iyo ntumbero y'ivyo vyose ngo yoba ari yo kuronka uko boha Bunyoni ishano. Nta cyemezo na kimwe dufise kuri ayo makuru, ico bikoze ivyaraye bibaye biratuma abantu bibaza vyinshi. Ibi vyose biriko biba mu gihe urubanza rwa General Bunyoni rwimirije gutangura mu gice c'iyungururizo muri sentare nahinyuzwa kwigenekerezo ya 27 Rusama y'umwaka w'2024. Amakuru dufise akavuga ko ngo President Evariste Ndayishimiye aremerewe cane n'abamusaba kurekura General Bunyoni, haba mu gihugu ca Tanzania ndetse haba no mu mugambwe CNDD-FDD. Iki kibazo kiramuhanze, hamwe aremera ko yomurekura ahandi akisubirako. Ubwo bafise nuko kino kibazo c'ibitoro gishobora kunanirana rwose, mu gihe bahoze bazana igitoro bavuga ko ari basoma mbike ba Bunyoni. Mu mugambwe naho bavuga ko ipfungwa rya Bunyoni ryatumye umugambwe CNDD-FDD usa n'utagifatanye, abawugwanya baca bawubamwo indani muri wo.
Perezida Ndayishimiye we atinya ko kurekura Bunyoni bizosigura ko yamupfungiye ubusa, ko yamurementenareje maze irekurwa ryiwe rigahinduka insinzi, agasohoka ameze nk'icungu, maze Bunyoni ngazoca kundwa kurusha Ndayishimiye. Ifatwa rya General Bunyoni ngo ryari rikwiye kubera icigwa abiyita ibihangange bose muri CNDD-FDD. Mu basigaye nta numwe yigeze gukomera kurusha Bunyoni. Ejo abasigaye bose barashobora kwisanga harya Bunyoni ari. None bariteguriye kubona abakobwa babo n'abakenyezi babo bambika ubusa kugira ngo baze kubagemurira. Ese Perezida Ndayishimiye yumva azoshima za nkumi ziwe zambitswe ubusa umunsi zamugemuriye mu gasho? Ndi kuri yo ndera ko buca niyo ngabo Habarurema koko muremeye ko bishitse mugapfungwa, abanyu bazosigara barambikwa ubusa. Twama turiko turashimika mu kwibutsa ko iteka ry'umuntu turikeneye twese. Umuntu naho yo kwagirizwa ivyaha bikomeye gute ntakwiriye kwamburwa iteka ryiwe nk'umuntu. Ivyo tuvyibuke ko bitwerekeye twese uko dufata ko bisanzwe iyo umuntu yambuye iteka ryiwe naho yoba uwo twita umwansi, niko twihamagarira ko natwe tuzamburwa iteka ryacu nk'abantu. Bunyoni ntiyigeze abakarorero hageze ko bahiteka ry'abandi, na cane cane iyo bapfunzwe, ariko ntibisigura ko twoshigikira ko we nabiwe bamburwa iteka ry'abantu. Nitwakora burya natwe nitwabikora burya natwe tuzoba turiko turavyihamagarira. Benshi bakavuga ko Bunyoni akwiriye kubera icigwa abakomeye bose bari mu nzego zikomeye kuri ubu, maze umwe wese yibwe ko ejo hiwe atahazi. Ubukuru burahenda cane burahera, ibohero ryaragenewe bose nitwobaha bariyo, ivyabo vyose bikorwa hisunzwe amategeko nkuko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe. Nako kandi Pacifique Ninahazwe hari andi majambo akomeye aherutse kugaruka ko ati agateka kazina muntu kariho ku neza yacu twese abakuru n'abato. Mu majambo Pacifique Ninahazwe yagarutse kuri vyinshi bikorwa na Petero Nkurikiye. Uti sinababajwe n'amajambo ya Petero Nkurikiye, niko yakoresheje imvugo yiwe yo kutwanka, ariko yemeje igikorwa twebwe dukora. Nkurikiye yarerekanye abantu batandatu avuga ko bari mu bamaze iminsi batera amagrenade. Muri abo aravugamwo witwa Canisius Nsabimana yoba yari yarahaye indaro uwo bavuga ko ari we yateye grenade kuri transformateur mu Ngagara muri Ndamukiza umwaka w'2024. Ngo rero bagiye kumufata, uwo muntu yari afise ubutumwa yanyandikiye buvuga ngo baramfashe murantabariza. Ubwo butumwa nta Pacifique Ninahazwe uti ntabwo nigeze ndonka, kumbure bwaguye mu bundi bwinshi sinabubona. Ngo sinzi ko bwabayeho. Murazi ko ba Bunyoni bavuze ko mwipereza bahora bikorera ubutumwa bakaburungika ku matelefone y'abantu. Sindabizi ko hano ari vyo bakoze, ariko no mu gihe vyo bari vyo hamwe Canisius abonye baje kumufata yoba yaranyandikiye ngo baramfashe murantabariza, vyo bari ibintu bisanzwe cane. Nkuko bitangazwa na Pacifique Ninahazwe uti mu Burundi aho ibintu bigeze no munsi, umuntu abonye abapolisi canke abakozi b'ipereza batumbereye urugo rwiwe agira ati jewe ndagiye, nta nuzomenya iyo nagiye. Nico gituma rero gufashwa agira ati mbwira Pacifique ndazi ko abimenye azobishira habona abantu bakamenya uwamfashe, kandi uwamfashe amenyekanye kare ntaco nzoba nkibaye, bazopfuma bantwara imbere ya sentare. Pacifique Ninahazwe ati nta na hamwe Nkurikiye yavuze ngo twarabonye ubutumwa Pacifique yandikirana na Canisius bujanye n'ivy'amagrenade. Nta na hamwe Nkurikiye yavuze ngo twarabonye Canisius yandikira Pacifique ngo nitwebwe turiko turatera amagrenade. Nta na hamwe kandi avuga ivyo ngo Pacifique yoba yarishuye bijanye n'ivyo bintu. Muri ico gihe kubwa Pacifique Ninahazwe ngo Nkurikiye yemeje ibikorwa ba Pacifique Ninahazwe bakora. Muri Fokode muri Ndondeza dukora ngivyo nyene. Pacifique Ninahazwe ati nibutse abatwumviriza umuntu yigeze kuba umushikiranganje wa mbere, yanabaye umushikiranganje w'umutekano ari watwara Petero Nkurikiye. We nyene uyu munsi afatwa ikintu abantu bose bemeza ko camukije harimo kuba hafi yiwe harabonetse umuntu yaciye anyandikira ati Bunyoni baramufashe kumubone kandi afashwe n'abakozi b'iperereza. Pacifique ati nibutse ko ico gitondo hari hatanguye gukwirakwizwa ubutumwa buvuga ko bamwe bamubonye muri Tanzania, abandi ngo baramubonye muri Zambia. Ivyo tukaba tuzi ko iyo babikoze umuntu abagira yicwe. Pacifique Ninahazwe ati kuba yarabimenye kare vyatumye ubuzima bwa Bunyoni bukira.
rero ngo nimba Bunyoni yahoze afata Pacifique Ninazwe nk'umwansi wa mbere w'igihugu, nimba umunsi afatwa yaratahuye ko umuntu wa mbere umutabariza ari Pacifique, ngo mbega ni gute umunyagihugu asanzwe yahoze ahonyorwa na Bunyoni we atotabaza Ninahazwe. Ninahazwe ati icyo nipfuriza abantu nuko bataronka icigwa kibi cyo gutahura igikorwa cyo gutabariza abantu ari uko nabo bibashikiye. Pacifique Ninahazwe ati sinipfuza ko Petero Nkurikiye yotahura akamaro ka Fokoda ari uko nawe antabaje bamunyuruje. Ndifuza abategeka b'u Burundi ko botahura akamaro kabaharanira agateka kazina muntu, tureho kuneza bose, twebwe ntawe twanka, twebwe dukorera izina muntu wese. Agateka kazina muntu kariho kuneza twese, kariho kuneza President Ndayishimiye, kariho kuneza y'umushikiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca, kariho kuneza Petero Nkurikiye, kariho kuneza y'utwara iperereza, kariho kuneza y'umunyagihugu w'icendajuru, kariho kuneza abantu bose, ngo dukwiriye kubaha twese kuko umunsi umwe wese muri twe ashobora kwisanga mu mwanya akeneye ko iteka ryiwe ryubahirizwa, kandi akeneye ko hari usemerera kugira ngo iteka ryiwe ryubahirizwe. Ibi bikaba byatangajwe na Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe ari n'agateka kazina muntu Fokode, akaba yarabivugiye mu kiganiro Agahaze yakoze ku igenekerezo ya 16 Rusama uyu mwaka w'2024. Aya niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Rero mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa nayo dushikiriza, musangiza no makuru bagenzi banyu rero aho baherereye hose bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure, yoba kugira nabo baje bashikirwa n'amakuru abariko aravugwa hagizwe ko muri politike agateka kazina muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi. Ni Umuhuza TV rero, Imana iba hezagire.